Ndasubiye kuramutsa ndabaye nikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance n'irisango ry'amakuru mu Kirundi incamake imbere yuko tubashikiriza ido nido. Mbega ninde yoba yarahemukiye umugambwe CNDD FDD ico nikibazo kiri hagati yo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza igihe yariko arasigurira abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD ko abavuye muri uwo mugambwe cyane cyane mu 2015 bahemukiye umugambwe ariko Leonidas Hatungimana umwe mu bavuye muri uwo mugambwe yemeza ko Nkurunziza ari we yahemukiye umugambwe mu kurenga ku byo bari barasezeranye kuva kera mu mugambwe CNDD FDD murabikurikira murano makuru. Umugambwe CNL wa Gatogwasa uridoga ko abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD atakindi bafise atari kubuza ibikorwa by'uwo mugambwe akabagiriza ko babikora ku kubura ivyo basigurira abanyagihugu mu migambi yo bakura mu bibazo barimo. Abanyororo batatu bari barakuwe mu ibohero ry'Ingozi baragarukanywe ku munsi w'Imana bakaba bagarukanywe n'abari babakuye muri ako gasho mu gihe abo bafunganywe bo n'ubagifise amakenga icari cabasohokanye muri ako gasho. Nayo kubijanye n'umutekano bari ikirindiro c'igisirikare catewe ku munsi wa gatandatu mw'ijoro n'abantu bataramenyekana. Igisirikare cy'u Burundi ku makuru ava muri co bakaba bemeza yuko bahaburiye abasirikare benshi mu kanya nidonido. Ndasubiye kubaramutsa ibigirindiro c'abasirikare kiri mu ishamba rya Kibira aho bita Imurura caratewe n'abantu bataramenyekana mwijoro ryo ku munsi w'Imana gushika kuri uyu wa mbere abagera mu basirikare baharugwa ku 10 nibo bari bamaze kuboneka harimwo n'abakomeretse n'uwatwara ico kirindiro akaba yarahasize ubuzima akaba ari kirindiro cavuye mu ikambi y'amajana 12 iriko yaje gufasha abasirikare bakorera muri division ya mbere iyo kambi ikaba ariyo mu ntara ya Burambi iri mu ntara ya Bururi ku basirikari 112 bari kuri ico kirindiro bavuga yuko abariko baraboneka baharugwa bakiri bake cyane abataramenywa abatazi nabo irengero bakaba bataramenyekana gushika kwisaha hakaba tamugwe numwe urigera wemanga yuko ari wo wagize ico gitero kikaba catwaye abasirikare benshi muri kahise k'igisirikare c'u Burundi ku ntambara ziba zibereye hagati mu gihugu. Petero Nkurunziza ngo aratekewe n'ubwoba kuko arazi neza ko nuno musi mubo bari kumwe ari benshi batamwemera. Iyo niyo ntumbero Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu yahaye ijambo Nkurunziza yavuze ku munsi wa gatandatu mu birori byo gusozera indwi CNDD FDD yahariye abo yita intwari z'umugambwe. Uwo yahoze avugira Petero Nkurunziza akaba avuga ko Petero Nkurunziza ari we yahemukiye umugambwe mu kurenga ku byo bari barumvikanye kuva kera. Ni nkuru twateguriwe na Frank Kazi. Petero Nkurunziza mu kugabisha yatanguye atanga karorero kubo avuga ko bahemukiye umugambwe kera ati kuva ico gihe nta mahoro bigeze baronka. Abahemukiye CNDD bose kuvuga itangura murabe 14 abayimutse bose nta numwe yaronse amahoro nta numwe mu Burundi aca fayerera baganye ifu y'imijiri nuko rero birashaka ko yuko umuhinga wo kwa muri CNDD nukudahemuka kuko bemutse ucubona ibara. Kubwa Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wiwe ububuza amahoro sabo Nkurunziza yita ibihemu ngo ni Nkurunziza wenyene ngo kimenyamenya nuko aguma yinyegeje. Wowe mukira CNDD FDD nuyo kandi nta mahoro agira rega nta mahoro bafise nta mahoro Nkurunziza afise kuko yaba yafise abaje bukuru bakagenda kubona n'abakuru b'ibihugu bandi agasumira igihugu. Nkurunziza ayirigwa yinyegeje none wumva ubuza amahoro ninde rega nuwo nyene mbega uwirigwa arikeka yuko umwanya n'umwanya bamukura ninde umuntu asigaye ari gatinya shenge umuntu asigaye atinya makungu bose ababonamo kumengo baje kumwica. Nkurunziza rero yavuze ukuri buryo wahemukiye CNDD FDD nta mahoro agira. Petero Nkurunziza nanyegeza ko yikeka ko abo bari kumwe mu mugambwe
ko harimwo abiteguriye kwidohora. Nushaka guhemukira Imana na bene gihugu ngo amahoro. Kandi n'ubashaka guhemuka bariho. Ngaho usanga uri gwege bari mu ngaho. Abashaka guhemuka ngaho barimwo. Mwana kugira neza yuko wowe mukaboreka. Ubineza ko ari umuvumo ukurindiriye ngaho imbere. Ushaka wobireka. Leonidas Hatungimana nawe ati ivyo birazwi ahubwo ngo nibanyeguruke. Ntibagume rero binyegeje turazi ko hariyo abandi bameze nkatwe baba frondere bejo nagira mvuge ntiharageze nimba hatarengeranye nukuri ntiyabwiye twebwe yibwiye. Mu kugabisha Petero Nkurunziza yisunga Imana avuga ko yiteguriye guhanisha inkoni idasanzwe uwo hirahira agahemuka. Hari ntumva bakunda kwigereza ambwira abagumya banga gusa n'abantu bazi ko bakandagije kirenge muri CNDD Debabwiye intware seza amasese Imana iriteguye neza kubitisha inkoni y'icuma umugumya banga azohiraga ngo ahemuke. Imana yo mwijuru niyo cabo ndibabwiye ngo CNDD n'umugambwe w'abagumya banga muve ngaho bizi neza ukarivamwo ukaza kugwana izindi ntambara atari izo akazi kawe. Ngo iyo Mana imubwiriza gukorera amabi abarundi Nkurunziza niwe wenyene ayisangije. Leonidas Hatungimana ati nta kindi gituma akoresha iyo mvugo atari ubwoba bumwuzuye. N'ubwoba bwonyine bwigendera reka n'ubwoba bwigendera wumvise ibya mvugo amaze kuvuga ngo naha barimwo ngo wogira icyo bavuze n'Imana izogwa kubita ngo inkoni ngo kabiri. N'ubwoba ariko abatega Imana ukamenga iyo Mana n'akantu yitwarira mu isakoshi mbere iyo Mana asenga mukantako Imana asenga ubu dutanguye gukeka ko atari iyo dusenga irumva amasengesho kandi ntiyemera ko abantu bakora ikibi ariko yishurira igihe cyayo. Iyo Nkurunziza rero asenga ntawuyiritse iyo Mana imubwira kwama ariko arica abanyagihugu kwama ariko arangaza abarundi kwama ariko ariba kwama ariko ararundarundanya kugeza aho n'umugore wiwe wagasemerera. Yemwe iyo Mana asenga nayo tuzi. Uko kugabisha abo basangiye umugambwe si ubwa mbere Nkurunziza bikoze. Iyo mvugo yarayikoresheje cyane inyuma y'amatora yo mu 2015 inyuma yuko Leonidas Hatungimana n'abandi batari bake bibihangange biyonjoroye mu mugambwe bagahunga. Arakoze Frank Kaze. Politike ngo sukugwanya canke ukuzuza imifuko ahubwo politike ngo nugukemura ibibazo by'abanyagihugu. Agatogwa sa mukuru w'umugambwe CNL aratangazwa n'abantu baguma muri kahise aho kuraba ibibazo abanyagihugu bafise muri iki gihe ngo babitorere inyishu bashobore gutera imbere. Ariko akizera ko mu mwaka wa 2020 ari umwaka yizera ko abarundi bazokwitorera igishobora kubakura mu kaga barimo. Uburundi aho bwari muri 2010 siho buri uno munsi. Ndanatangara iyo abantu baguma mu migani y'ivya kera aho kuraba ibibazo duhanganye navyo uyu munsi nimba uvuga ko umunyepolitike zana imigambi zana imigabo yawe uyibwira abarundi kuja gutyoza guhasa kiretse ko bigutitura ntateka biguha. Zana imigambi yawe nimba wemera ihiganwa yacuhamuka kubera ubonye yuko CNL dufise abanwanyi mu gihugu cyose. Niba ufise abanwanyi 10-20 ni wihanganye si twebwe twabigize. Wewe niba ukoresha politike kugira uronke ikibanza uronke ibyo ushira mu mifuko ni wumve ko twebwe dukora politike kugira ngo duhindure ibintu ku neza abarundi bose kandi iyo hinduka abarundi bose bararishaka. Ibisigaye ubuswaganyi si politiki, ugutukana si politiki. Politiki no gufata ibibazo bihanze abantu baba muri societe yose. No kuraba ibibazo bihanze abarundi bose, ubu bukene n'ibindi ukaraba mbega kugira ngo ibi bibazo bihari tubivemo twogorore dutere imbere.
noshikiriza imigambi iyihe utabishoboye ugakinjura uvuga nawe ugomba guma muri politike kugira ngo uzurazana nyene ivyo nyene vy'amateshwa byo gutukana kurementanya no kugira gute nibaza ko igihe cyabyo kiriko kiregera umpero yacu 2020 nibaza yuko ari umwaka abarundi bazobe kwerekana yuko bamaze gucugwego abibaza rero ngo bariko baravuga ubujambo bishakiye bariko bararementanya ukucanye kuriya mu majambo canke mu bikorwa ngo turahesha dusubiza inyuma ngo tubarekere urubuga bonyene nibateshwe bate nibitegure tugende duhiganwe gusa ico dusaba ico abarundi bazoba bashinze ntihagire umuntu n'umwe azorondera kugishingura ngo azane ivyiwe nibubahirize abanyagihugu. Amakuru tabateguriye turayabandanya. Ikigo Maison Shalom kirashima uko amagara ya Manirakiza Trésor yifashe muri iki gihe inyuma yaho ajaniwe n'ico kigo kumuvuriza mu gihugu ca Sweden. Uwo musore w'imyaka 24 akaba yarashwe n'igipolisi c'u Burundi igihe c'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza hari mu mwaka wa 2015. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Thierry Bigirindavi. Trésor Manirakiza yari afise imyaka 20 mwaka wa 2015 aho yaraswa amasasa ne mu mugongo ku munsi wa mbere w'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Yarasiwe ku Musaga hagati y'irya mbere n'irya kabiri neza na neza ku Madodani ari imbere y'ishuri yitwa Musaga ya mbere. Inyuma y'imyaka 2 ari mu bitaro by'abasirikari Kigali mu gihugu c'u Rwanda yakiranywe umutima w'urukundo n'ikigo citwa Oasis of Peace kugira haruhukire. Umupfasoni Margarita Barankize bakunda kwita Oma no kuvuga nyogokuru mu Kirundi kuva mu 1993 asanzwe azwi nk'ishigwa rimenetse mu gufasha ibibondo biri mu kangaratete gusubira kuronka kazoza. Uwo mupfasoni ntako atagize kugira Trésor Manirakiza ashobore kuja kuvurirwa mu mahanga gushika naho hazi indege yo kwa muganga ivuye mu gihugu ca Sweden irimwe abahinga b'abaganga bo muri ico gihugu ije gutora Trésor wenyene. Umupfasoni Margarita Barankize mu misi heze yarishikiye muri ico gihugu ca Sweden kuraba uko magara ya Trésor yifashe. Uwo musore Trésor kuva huye n'akaje karamana itariki 26 ndamukiza mwaka 2015 mugenzi we Fabrice Bimenyimana niwe yamugumye iruhande. Ico gihe cyose yarari ku musego Fabrice ntiyigeze arambigwa yaramwihebeye. Umupfasoni Margarita Barankize asangwa azwi ko yama afise akanyamuneza mu maso iyo atanguye kuvuga urukundo ruranga iyo misore agira akanyamuneza karenze urugero. Trésor ni gitangaro Imana yagiriye Burundi kandi n'abarundi bavyumve koko Trésor uko bavyita mu gifaransa symbole ni kimenyetso ko Uburundi butagenda akagirira. Trésor rero kuva ashitse muri Sweden yafashijwe n'umugenzi wiwe Fabrice. Mu ntwari rero bama bahibidari yabatwo bishoboye abarundi twohaye ikidari uwo musore Fabrice koko ni ntwari kuko yahebeye ubuzima bwiwe Trésor kuva akomeretse ku Musaga yaramuherekeje amasaha 28 ku 28 aho yari mu bitaro twese twihebuye. Fabrice ntigeze yihebura. Ubu rero Sweden yaramaze kuvura Trésor simvuga ko bamusubije amaguru canke amaboko azoguma mugaye mugabo aramukoreye akakinga to tukita akaduga. Ubu ashobora kumwicarikamwo muri iryo kinga kandi bamuhaye inzu niniya bazobana na Fabrice. Fabrice ubu yaratanguye kuja mu ishuri kandi azokora muri ivyo bitaro baciye bamwemera ati umuntu yigorera abandi nibinaniye abaganga Fabrice arabibereka. Trésor rero na Fabrice nibimenyetso byo kwizigira kuko abarundi kugira ntitwihebure. Uwo muvyeyi Oma yafashe urukundo nk'ikiranga ubuzima bwiwe kuva mu mwaka wa 1993 yarasanzwe yareza abana barenga 40,000 yakuye cyane mu bana batorohewe n'ubuzima hatwovuga nk'imfuvyi abana bo mwibarabara abana bajanywe mu ntambara. Afata urukundo ruranga Trésor na Fabrice nk'ikimenyetso c'intsinzi y'urukundo kugwanko mu Burundi nk'ikimenyetso c'intsinzi y'ubumwe bw'abarundi kugwanko rw'amacakubiri rubigwa n'intwaro mbi iri mu Burundi no munsi. Uravye Trésor ukabona Fabrice nibasangiye intara nibasangiye ubwoko mugabo ukabona ko bobo ico basangiye ko twese
twabyawe dufise turabavandimwe turabavukanye dufise igihugu catwibarutse ico ni kimenyetso ciza yarakwiye ko twese abarundi tumuha ikidari n'ukuri cy'umwakaka Fabrice yaratubereye akarorero yatubereye intwari. Uwo mupfasoni yatanguje ikigo Maison Shalom yarashoboye gusubiza kazoza abana barenga 46,000 b'abarundi mu kubafasha kwiga akabarerana urukundo abandi akabigisha imyuga yo kubatunga. Kuva injyane zadutse mu 2015 uwo muvyeyi ntiyacitse intege naho ubutegetsi bwari bwagombye kuzimanganya igikorwa c'urukundo ca Maison Shalom. Magi aho yari yarahungiye mu gihugu c'u Rwanda ntiyareze amaboko yaremeye arasubira gutangurira ku busa arubaka ikigo c'amahoro Oasis of Peace. Mu mwaka wa 2016 uwo mupfasoni yarahawe n'igihugu ca Amerika agashimwe kitiriwe Aurora yaciye akoresha amafaranga yaronse muri ako gashimwe kugira abanyeshuri barenga 300 bari bahunze baciriye amashuri ya kaminuza hagati bashobore gusubira mu ishuri. Ikigo Oasis of Peace cubatswe ku mahektari arenga 2 cakiriza yose wari we wese acituye. Ni kibanza cyo kwakira imitwaro y'abarushe na cane cane abahunganye ibikomere. Aha twovuga nk'abahunze baborejwe igufa, abahunze bavuye mu busho, n'abigeme n'abakenyezi bahunze bafashwe ku nguvu. Ugwaruka gwahungiye mu gihugu c'u Rwanda ruraza kuhigira karanga ku Burundi nk'ingoma. Hariho n'inzu y'uburiro ifasha ugwaruka ruvyifuje kwiga umwuga wo guteka. Ikigo Maison Shalom kiratanga umwizero ku Burundi buzosubira kuba igihugu c'amata n'ubuki bukavavanwa n'ingendo y'ubwica imaze imyaka itari mike isasika inganda. Mu makuru ajanye n'agateka kazina muntu abantu batatu nibo bamenyekanye ko bagandaguwe, babiri muri bo bakaba batowe ibiziga mu kiyaga Gweru, uwundi nawe akaba ari umukenyezi yagandaguwe abanje gufatwa ku nguvu mu ntara ya Muramvya, hamwe n'abantu bagera kuri 30 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Ivyo bitigiri tukabisanga mu cegeranyo cishira hamwe SOS Torture Burundi gisoka burindwi nkuko bivugwa na Aime Kwizera asanzwe avugira ico gisata ca SOS Torture. Akerekana kandi abantu 70 bamaze kugandagurwa mu mezi 3 akabata n'amatohoza arakugwa kugira hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi. Aime Kwizera: kino cegeranyo ca SOS Torture Burundi cyo muri none cerekana ishusho y'agateka kazina muntu uko yifashe mu Burundi kuva muri nondwi twaraye turangije itariki ya 16 Munyonyo 2019. Iki cegeranyo gishira habona igandagwa ry'abantu batatu, babiri muri bo bakaba batowe ibiziga mu kiyaga Rweru mu buraruko bw'u Burundi, mu gihe uwundi mufasoni yagandaguwe hajije guhohoterwa mu ntara ya Muramvya. SOS Torture Burundi imaze kumenya ko kuva mu kwezi kwindwi hagandagwa abantu barenga 70, kabata amatohoza ashemeye yabaye ngo hamenyekana babagandaguye n'impamvu yatumye bagandagurwa. Icegeranyo cyo muri nondwi kandi kiragaruka kwihagariko riciye inyuma y'amategeko ryakozwe ryabaye ndase mu gihugu muri kino gihe, aho muri indwi abarenga 30 bose bo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL bahagaritswe mu ntara ya Ngozi bagafungirwa ahatandukanye muri iyo ntara nyene. Muri abo bahagaritswe 13 bafungiwe mu gasho ka komine Marangara, 10 bagafungirwa mu gasho ka komine Ngozi, 5 muri bo bafungiwe mu gasho ka komine Nyamurenza, 3 bakaba bafungiwe mu gasho ka komine Gashikano. Ayo mahagariko afatiye cyane cyane kumva za politiki aza yiyongera ku bandi amajana bamaze kumenyekana ko bahagaritswe kuva mu kiringo gito cyo mu kwezi kw'indwi 2019. Turacari mu makuru y'agateka kazina muntu abanyororo batatu bari bamaze igihe barakuwe mu ibohero rikuru rya Ngozi, barashikanywe aho bari basanzwe bafungiwe ngaho mu ibohero rikuru rya Ngozi kuri uyu w'Imana. Ajida chef Ildefonse Nimubona, Jean-Claude Seruhungo na Isidore Bayubahe barekuwe inyuma yaho bari barahagaritswe n'abakozi biperereza bakaja kubafungira mu ibohero ryabo. Gushika barekugwe nta wigeze amenya igituma bari bafashwe bagakugwa mu ibohero, nubwo ariko barekuwe abafungwa bo mu iryo bohero rya Ngozi bavuga ko nubu bafise amakenga igituma bari bakuwe muri iryo bohero. Abakuru tabateguriye turayabandanya. Ishira hamwe ry'abarundi b'intungane Raison des Citoyens Probe mu gifaransa ririyamiriza imvugo zivangura zikanabiba ugwanko
zishikirizwa n'abategetsi mu gihugu c'u Burundi mu bikorwa bihuriramwo benshi biba vyatunganijwe n'ubutegetsi mu cegeranyo caryo co mu kwezi kwa gitugutu ishirahamwe RCP ridoma ko urutoke umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubwiwe ko mu ngendo agira mu bikorwa yise ivyo gukabura abarundi moralisation de la société mu rurimi rw'igifaransa ko akoresha imvugo icyoza bamwe kandi ikanavangura amoko akarorero n'igihe yari mu ntara ya Muyinga ishirahamwe RCP rigatanga n'utundi turorero tw'amajambo abigwanko ashikirizwa n'abandi bategetsi iryo shirahamwe rikaba risaba yuko imvugo nk'izo zo hagarara tubishikirizwa n'icegera c'urongoye ugo runani RCP Gervais Nibigira amajambo yagiye ashikirizwa cyane cyane amajambo ashikirijwe n'abategetsi batandukanye atoka mu ntara ya Muyinga aho muri commune Buhinyuza aho mu gihugu yagiye kugirisha cyo twavuze byerekeye gukabura abarundi mu zate societe ibintu bimaze hafi imyaka 2 ariko aragira misi yose aco mu ntara mu makomine atandukanye aho ariko arigisha abarundi gukunda igihugu cyane cyane ababwira nakahise kakahise usanga ariko aravuga ko yishakiye ariko arekana yuko umenga umunsi Burundi buvutse Burundi bushasha cyane cyane rero twabonye muri iyo gihe nuko kabaye kanyo kwifatirana mu gahanga imvuka nta Muyinga kubera yavuze yuko mu nta Muyinga afise ibintu bigenga byerekana abanyamuyinga bishaka 39 ariko byo cyane cyane hariho bitanu abanyagihugu baye muri iyo nama bitashimije na gatoyi aho yavuze ubwa mbere yuko nta Muyinga ari intara irangwa n'ibitukwita ubusabanye mu Kirundi avuga kandi ko ari intara aho buramatari wenyene babicanye byati numufasoni ariko yamarara mu kabare yamare ariko yaborerwa imbere y'abanyagihugu asanzwe arongoye Tutuka kandi beke imyerekano yatunganijwe n'amashira hamwe yitwa ibibanza bya politike aho biyamiriza icegeranyo cyo mugwi wa utohoza byekeye byaye Burundi mu mwaka 2015 aho rero amashira hamwe yifatiye mu gahanga ibihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu bya Burayi hamwe n'ibihugu bimwe bya Afrika dufatiye nk'u Rwanda bavuze yuko gwifatanije n'abansi kuko batoye ko uwo mugwi wasubira kuronka umwanya wo kugira ngo bana utohoza hama cyane byekeye kandi kwibuka aho bibuka incungu zagandaguye mu myaka itandukanye mvuga muganwa ruduvuga gasore hamwe na president Ndadaye aho umwaka gitangaje cyabaye nuko ico gihe atamisa yabaye mu madiocese mu ntara nyinshi tatumenye yuko myaka iheze hama hatangura imisa mu idini ya Katolika ariko ukeretse mu gisagara ca Bujumbura Kirundo na Muyinga handi hose ntizatunganywa igisabisho kibera mu isengero habaye ico bise igisabisho rusange cyagirwa n'amadini atandukanye aho basanzwe bazagushiraho inkunze ingori z'amashugwe ku ntatemwa canke ibyibutso byabo banyecubahiro revye yakanye yuko umunsi ariho ibitagenda hagati yagize Katolike hamwe n'ubutegetsi hama tuvuga kandi yerekeye imyerekano turanjwe mu ntara ya Bubanza aho gwaruka gwagize imyerekano gwiyamiriza abateye intara Bubanza bavuga yuko bazoberuka ko gushika ku wanyuma bavuga yuko uyu munsi byose babishoboye kandi abaje bariboneye ko ati nabandi bazokwihurira byekana ko umunsi rero umunsi sibajeje abajeje umutekano sibasiye bari imbere nk'indi sezimere ko bemeje yuko aribo babirutse ko kandi bazoruka ko byekana yuko umunsi ari basiye aribo babazwa byose uko buca uko bwiranika magogwa agenda yiyongera ku mpunzi z'abarundi ziba mu gihugu ca Tanzania mu ikambi y'Inyarugusungo nta miti bakironswa inkuru ziva muri iryo kambi zivuga ko ivuriro rya Croix Rouge rikorana na HCR risanzwe ribavura rivuga ko imiti yaheze ariko bariko bararondera uko bazana iyindi ariko impunzi zo zibona ko ari uburyo bushasha bukomeye bwo kuzisunika ngo zitahe ku nguvu mu Burundi izo nkuru zivuga ko ibura ry'imiti riva ku bushake buke bwa Croix Rouge buva ku gitsure c'abategetsi ba Tanzania budasiba kubabwira ko bakwiye gutaha kuko ngo amahoro yiraye ikambi y'Inyarugusu ikaba irimwo impunzi zirenga ibihumbi 58 agateka k'abakenyezi n'abigeme ngo bitegerezwa kwitondegwa kugira ntibice kubiri n'imico n'akaranga k'ibihugu umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda avuga ko mu nama yabereye mu gihugu
ca Kenya bize ibijanye n'agateka k'abakenyezi ariko kandi aranabibutsa ko hari bimwe Uburundi butemera nk'ibijanye no gukorora imbanye canke abahuza ibitsina babisangiye mu gihe mu bihugu bimwe vyitwa agateka k'abakenyezi. Pascal Nyabenda akavuga ko kandi yabonanye n'umukuru w'inama nshingamateka wa Kenya mu ntumbero yo gukomeza ubucuti bw'ibihugu. Ivyo akaba yabishikirije ari ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye mu gihugu ca Kenya. Pascal Nyabenda: hariho ivyo bita gateka k'abakenyezi n'abigeme usanga bidahuye n'imico n'imigenzo y'abarundi. Ahano bahuburorero bubiri, akaroro ka mbere ni ibi byo gukorora imbanyi hamwe n'ibi by'abahuza ibitsina babisangiye. Ivyo rero murazi ko twebwe hano mu Burundi tutavyemera, na cyane cyane yuko musanzwe muzi yuko twashize Imana imbere mu gihugu cacu, tukaba duherutse no kubigaragaza no kuvyemeza mu ibwirizwa shingiro turiko turagendera ko uno munsi ryatowe mu mwaka uheze wa 2018. Iyo bariko baravuga agateka k'abakenyezi n'abigeme bakwiye no kuraba imico n'imigenzo y'ibihugu, bakaraba no kwemera kuri muri ivyo bihugu kugira ngo bimwe bimwe baze baravyitondera kuvyita agateka k'abakenyezi n'abigeme. Narabwiye rero ko twebwe hano mu Burundi ibyo gukorora imbanyi hamwe n'ivyo abahuza ibitsina babisangiye yuko tutavyemera kuko bidahuye n'imico n'imigenzo, bidahuye no kwemera kw'abarundi. Ari naco gituma rero twabivuze kandi dushimitse kugira ngo bumve yuko hariho bimwe bimwe bo bita agateka mugabo twebwe tutabibona uko. Nino kuri aya makuru dusozerera ko ayo twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira, naho kwisangura izokurikira nakagaruka.